Ndabaramukije bene data mwese amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe mwese aho muri hose ku isi yose. Muri kumwe na Françoise Habonayo, subiye gushimira Imana data kubwo buntu tugiriwe kugira ngo dusubire kubonana tuganire ku ijambo ry'Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Uyu munsi numva mu mutima wanje ngomba ko tuganira ku ijambo ry'Imana, ijambo ryitwa ubwansi, kwankana. Bene data ndabizi yuko benshi twamaze kwihana ibyaha byinshi, ariko haracariho n'ibindi bikitwizingirako. Nico gituma ijambo ry'Imana ritubarira ngo mwiyambure n'ibyaha bikunda kubizingirako. Data dufashe. Igituma ndiko ndavuga ibi bintu no kubera yuko ngomba yuko turushirizaho kwezwa umuntu akiyeza no kuri kandi atarazi yuko ari icaha. Erega bene data hariho ibintu umuntu ashobora kubana navyo ariko atazi yuko ari icaha. Hanyuma iri jambo turisanga mu gitabo c'Abagalatiya igice ca 5 hariya ku murongo w'19. Muragenda musomye hajya gushika kuri 22, murasanga haya majambo avuga ngo ibikorwa by'akameremere kacu biramenyekana ngo nibi. Harimwo amajambo menshi muraza kuyasoma ngo hariho ubwansi, hariho inzigo, hariho ishavu, hariho ishari, hariho gusambana, hariho kuboregwa, hariho gusenga ibigirwamana n'ibindi mwene ibyo. Bibiliya yarabivuze neza ngo abakora ibisa bityo, bene data, ngo bakora ibisa bityo mu bwami bw'Imana nta kibanza bahafise. Data dufashe. Uyu munsi rero ngomba kuyaga namwe ku ijambo bita ubwansi, kwankana. Hariho ubwansi, novuga ngo ubwansi buri ouverte cyangwa ubwansi bugaragara cyane, hakabaho n'ubundi bwansi butagaragara. Jewe nje kukubwira ubwansi butagaragara ariko buba mu muntu bukamubamwo bwinyegeje, ariko data wo mwijuru wewe arazi neza 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 ibitubamwo ivyo ari byo. Ubwo bwansi rero ushaka kuvuga ngo jewe nta mwansi mfise, nkuko nanje mvuga nti nta mwansi mfise, ariko nagomba tuvugane. Umuririmbyi yaravuze ati unsuzume undabe umenye, ngo urabe nibwina muri je, urabe ishihishijemwo. Rero nanje nifuza ko wogirira isengesho rikavyuka muri wewe, umwama gusesangura kumenye, amenye nibwina, amenye na vya bindi viyegeje, vya bindi utazi. Hanyuma umuririmbyi yarasubiye aravuga kandi ngo ucunyuhagira, ngo unyoze, ngo unyogesha amazi, ngo bibuze, ngo unyogesha umuriro. Yesu nashimwe. Hari uburyo bwinshi bwo koza ikintu. Ushaka koza ugakurako umucafu ugahunguruka ukakuvako. Hari koza ukogesha amazi gusa bikakuvako. Hari koga ukogesha isabuni bikakuvako. Hariho ukoga n'isabuni imbere bikanka, mpaka ukarondera izindi produit zijanye n'ubwo bucafu nyene. Hari naho vyanka bigasaba neza neza yuko ubwo bucafu bukugwako n'umuriro. Umuriro ukabanza gushaka umuriro kugira ngo biveko. Ikintu kigororwa n'umuriro ni nk'icuma. Icuma hari igihe kigoye kugonda, mugabo iyo umaze kugishira mu muriro kiroroha. Natwe dusenga Imana idufashe, itwoze, itwogeshe amazi, itwogesha amaraso, itwoze uko ishobora, bibuze itwogesha umuriro, birashoboka. Rero ndagomba kuvuga ntagiye kure kuri caha c'ukwankana. Ukwankana kutagaragara. Ukwankana kutagaragara ni ukuhe? Hari igihe umuntu avuga ati jewe nakanda mwanka,
ndamwanka akanabivuga ati ndamwanka, uyo muntu akaba ahaze ati naka yarabivuze aranyanka kandi niyo duhuye ntandamutsa. Hakaba n'uwundi arakuramutsa ariko arakwanka, nukuvuga ngo afise urwanko rwinyegeje, ntiyokugirira nabi, ntiyokwica, oya, ariko kandi ntagukunda. Ndagomba tuvugane kuri iki kintu kudakundana. Bene data, mu nyumve aho muherereye ku isi yose, intego yanje no kugira ngo umuntu yimenye uko ari maze asenga Imana, Imana imubabarire. Urwanko rwinyegeje uzorubona ryari? Uzorubona igihe udakunda umuntu. Ashobora kuba ari umubanyi wawe, wowe twita mu Giswahili ngo jirani, umubanyi. Ashobora kuba ari umwe mu nshuti zawe, ashobora kuba ari umwana wawe, ashobora kuba ari umugabo wawe, ashobora kuba ari umuntu wo hafi. Ariko ikintu kizokwereka yuko atarukundo mufitiye, ntumutelefona, ntuja kumuramutsa, mbega n'ivyiwe ntugomba no kubimenya. Uyo muntu uzomenye ngo naho utagaragaza kumwanka, kwera uramwanka. Kandi nawe ushobora kuba utovyemanga kumwanka, kuko umenga kwemanga kumwanka ni ikintu kitobaho. Ariko ivyo nyene ukora birerekana ko utamukunda. Rero utamukunda uramwanka. Bene data, muze tugaruke dufurure urukundo, dukundane. Niho Bibiliya ivuga ngo nimwakundana niho muzokwitwa abana b'Imana, ngo niho bose bazomya ko turabigishwa ba Kristo nitwakundana. Rero naje ngaha kukubwira ngo nshuti uri kunkurikira aho uri hose, nusuzume nurabe ko muri watagwanko rukubamo. Ndabizi uravuga uti jewe nta gwanko mfise, ariko niba atagwanko mfise, urafise urukundo. Uriya muntu kuvuga ngo waramubabariye, yakugiriye vya byaha bya bibi byinshi uzi, uvuga ngo waramubabariye, ni koko waramubabariye? Okay, nimba waramubabariye, ubu uramukunda. Niba umukunda, uramusengera, uramwifuriza neza, urasenga kugira ngo ivyiwe bije imbere, urasenga kugira ngo aroranirwe, urasenga vya bintu usengera umukunzi wawe kugira ngo arambe. Imana iduhezagire. Nuko bene data, tuvyure urukundo, twirukane inzigo, twirukane ishari. Ivyo ntavyo bimaze, ivyo bizojana umuntu muri gihenomu. Shaka ube warihanye, shaka gukora ibikorwa bimeze gute, Bibiliya yaravuze ngo abakora ibisaba icyo mu bwami bw'Imana ntibinjira. Nico gituma rero tuvuga ijambo ry'Imana kugira ngo umuntu wese ahari yimenye, yitahure. Ushobora kuba ari umukoresha wawe, ashobora kuba ari umugabo wawe yagushavuje, ashobora kuba ari umugore wawe yakugiriye nabi, ashobora kuba ari umwana wawe yakugiriye nabi, ashobora kuba ari wa muntu nyene wo hafi yakugiriye nabi. Ico yakugiriye cose uko kingana kose, uriremesha ngo naramubabariye, kubera yuko utakibivuga cyane, ariko mu mutima wawe biravuga. Ndagomba kukubwira Imana isoma mu mutima, igasoma n'ibitavuzwe ikabimenya. Iyi ndiko nakubara nanje niyo yangendeye, kandi nanje hari vyinshi yambwiye, arico gintuma nanje nifuza kubwira abantu ntisobanukirwa neza urwanko, ubwansi ushobora kuba utabibona, ariko Imana yaburaba mu ngeso zawe ikabusangamwo. Mwene data, wihane, urabe muri babandi bakugirira nabi, warabababariye koko? Nimba warabababariye, urabakunda. Kubakunda ni ngombwa, bakunde. Urukundo nigo rufuka ibyaha byacu, urukundo nigo rurenzako, urukundo nigo, mbega urukundo nigo gonyene rushobora gufuka canke rukerekana ko byose biri ku rutonde. Kristo Yesu nabaha umugisha. Kara ko kantu gatoyi gusa nagomba kugira ngo umuntu wese yikebuke mu ngeso ziwe, mu ngendo ziwe. Yesu agiraze gutora umugeni wiwe, kandi umuntu w'ishari ntazinjira mu bwami. Niba utanezererwa naka aronse iciza, naka akifanikiwa, niba ahezagiwe, ntunezerwe, umenye ngo ufise ishari. Niba mwene data yaronse ikibondo,
canke yaronse diplome canke yaronse akazi canke yaronse umugabo, ariko ntibigutere kwishima, ntibigutere kunezerwa, umenye ngo ufise ikibazo mu mutima wawe, senga Imana. Aba bantu naho atawundi muntu yobikubarira, umutima wawe ukubwire. Niba umutima wawe utokubarira, ijambo ry'Imana ribikubarire, kuko data wo mwijuru, Imana irasuzuma, iraraba, iramenya. Mwene data, ntiwibeshe ngo upfukafuka ibyaha. Bibiliya iravuga ngo umuntu apfukafuka ibyaha, uyo muntu ngo ni mubi, ngo ariko ubiserura akavyihana, wowe wazogirirwa ikigongwe n'Uhoraho. Ndi hano ndiko nsemerera, ndiko mbwira mwene data wewe uvuga ngo warihanye, wewe mwene data wewe uvuga ngo uri umukozi w'Imana, wewe mwene data uvuga ngo uri umukristo, wewe si ukumeze, raba mwene data mumeraniye gute. Yesu akuvuga ko iki? Ntitaye ko yuko ariwe usengera abandi, ntitaye kumenya ngo wewe ufise ingabire nyinshi. Ingabire ntizidukanga, oya, kuko ingabire n'agakiza biratandukanye. Wewe ku giti cawe data kuvuga ko iki? Mbega nta shari ufise? Mbega nta nzigo ugira? Mbega ufise urukundo? Mbega ufise ukwihangana? Mbega ishari ryaraheze? Mbega ishavu ryaraheze? Senga Imana mwene data, senga Imana, ufata umwanya usenge, aho uje imbere y'Imana winginga Imana, uti Imana nkurira hiki, Imana mbabarira, Imana ngirira neza. Kandi iyo twimenye uko turi, tuba twamaze gukira. Nuko rero Kristo Yesu nabaha umugisha. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nimero za telefone ni +46 768 0065 46. Kandi ishene turi kuri shene Habonayo. Yesu nabahezagire. Imana ihezagire umuntu wese ansengera, kandi umuntu wese yumvira ijambo ry'Imana akarisangiza abandi, uwo nawe azohabwa impera na data. Yesu nabahezagire. Amen. Data, ndagushimiye kubwira ijambo. Mwami Yesu, urikurikirane, uwuryumvise wese risenyagure, rikureho, risangangure bya bikorwa byose by'umugwanizi bikorera muri we. Mu izina rya Yesu Kristo, mwami ijambo rimutere kuba icirore cyo kwiraba, kugira ngo atungane imbere yawe. Uhoraho Mana, hezagire abaryumvise bose, aho rizoshika hose rizogereye igikorwa cawe cyo kweza umugeni wawe. Urakoze, ni mu izina ryawe ryera Kristo Yesu nabisabye. Amen. Haleluya.